cyambere cyo ngoma ndakumenyesha mutima uwariwe ikintu mwa mukwiye kumbaza wewe Joba mutima umufata nkandi umufata nkandi uri kurumva je gari narindi ngaha kuri bonesha muri ville kuri bonesha acha barambwira none ngo kubera iki naka ngo avyimba nani sinamuvuze izina ndagati kubera ikavyimba tiyaraje ngaha muri bonesha nta n'umuntu numwe yashaka guha yambu ngo ariko tugatangazwa n'ukuntu ba Satbi baza ngaha bakavugisha abantu ba Dramati baraza ngaha kuri bonesha ngaha muri ville bakavugisha abantu n'ibintu bisanzwe ari n'umusavye agafoto kakamuha mugari wundi ngo cewe urumva gaca yigumura mu bantu bro apare yuko uri umustar uri umuntu ejo wobura amaraso ukayakenera kuri Joba bakavuga ati wowe huje umugwi w'amaraso na Joba rondera Joba bari wayaguha andazi ko yansaba uciye bugufi kabisa yo aro challenge igeze kushikira mpamagagwa n'umuntu arankorera nabi bro nabi nafashijwe n'abantu ati gute namagawe n'umuntu ambwira ko agira mpakazi yambonye muri comedy ishitsi wiwe bro aranyugarana sanga yateguye abantu b'abagabo ndakubitwa imipanga baramfunga ikiziriko mu kanwa mama ega wari uhaburiye ubuzima man ivyo bintu nabivuye barazana urupapuro ngo andika emeribi baranyambura impuzu bro mama we baramfata ama video ndi gusa bro ni nkuru ndende kandi niyo media yonyene shimye kubivuga ko handi hose sinigeze kubivuga wewe nsigurira gute abastari ntiriwe ndavuga bo ngahi wacu bagiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda nta media ni imwe batahaye ikiganiro mukaza mu step ngo yarondeye kiriku ngo kiriku ngo yanse kumuha ikiganiro uko bimwe mu bibabaza abastari bakomeye ni kumva ko yakoze ikiganiro kuri media itaratera imbere agasanga yarabwe n'abantu amajana 2 biramubabaza abone ubenga yataye umwanya umuntu agaca yibaza none kubera iki yarabwe n'abantu amajana 2 wowe ufise abakunzi barenga ibihumbi 10 atakintu yakimwe wigeze ni kubera ko wewe waherutse ukora ikiganiro ntiwagipartagije niye challenge umaze guhura nawe mu bintu bya comedy muri ibi je ngitangura mu gisata ca comedy mama yambwiye ndikirofa umuganga je jamu n'ibi bintu mugabo uno munsi mpevye comedy mugabo ndizera ko mama yoba mu bantu bambere baba twebwe timu mutima ntitwasambutse kuko ibikorwa by'iwacu andika Indundi TV uvuze ko utabibona ucuvuga ngo canke muhi ikiganiro mutima avuge ko yadusambuye ko twebwe twaje mu Ndundi tuzanywe na mutima mbega mugerega ari ikintu twebwe batazi twe dufise umubosi mwiza abantu bashi hari abantu rega bacano batwongoza bacha inbox bakatubwira mwega muri birofa muguma mukorera ku Ndundi je ku ruhande mugira urubuga rw'iwanyu gute twababwiye ko tubuzi iki twebwe nje gasore no hava mvuga ngo none ariho abantu je none nka jewe no hava nje ngaho jewe Joba ngo ndiko ndigireranya na gasore yego n'umukomedi mugabo kubera iki jewe nakuze nigishwa n'abavyeyi banje kubaha abakuru banje kigingi je turamaze kubonana turamaze kuyaga none nka je no hava mburira indero kigingi Hey wagwan what's popping BJ ndabaramukije cyane ngenda bifuriza amahoro migisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Papa God kinyamakuru ni Step Media kuri microphone ko skilla ekeka gasore kishima nkuko mubizi atamwebwe natwe dore kugira ngo tubazanire amakuru mashasha ngene twamaronka kanda subscribe baje kanda subscribe icugira na share urizuka muba mu wa mbere baronka amakuru mashasha bakora kuri Step Media. So guys, ladies and gentlemen, uno munsi ndazi benshi muri mwebwe muri ko muri umvira umutumire ndafise uno munsi umutumire adasanzwe nuvuga yuko ntivyari byoroshe ariko vyari bikwiye nivyanyoreye kugira ndamuronka ariko ubu birakwiye kubona namuronse. So guys, nabarandiriye katubanze tumuikaze kiri gute msaza sasa yani umeze fresh asha jina shimana vraiment amahoro y'Imana bane nawe mwigisha ari ikintu bavuga ati makuta ni mazuri uragitahura jewe nubwo atagiswahili nzi cyane mba numva ko bashatse kuvuga ko umuntu ashobora kuba afise uburyo niko ndabitahura ati amafaranga ni meza ikintu ushatse gusigura
nibuka ryari imbere yuko ndagusaba ikiganiro wewe nabanje ndara utu video twawe twa 2020 2022 gucyo yego nkaca ndabingene usa today na 2020 ndabona yuko hari aka difference ntiyobora kukubera ivy'Imana ikora nta ubizi kuko igituma hateza kubaho changement wewe nibiziga video wabonye nizubu curabona difference mugabo mama nawe akweretse agafoto ndi gusa yarakanyeretse aragafise ndi gusa ndi umwana ashuri bwerere n'uruyoya sinanje nanje kono baye nka ziga video ziheze cyo gituma rero uko igihe kigenda niko n'ibintu biza birahinduka kabisa Joba iramutse abakunzi ba Step Media nubwo nagujaniranyije vraiment bana igihe niko sana koze kabisa abakunzi ba Step Media reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana aho bari hose ariko kandi je kintu nama mvuga iyo ndiko ndaramutse abakunzi ba televiziyo cyangwa abakunzi ba Joba mba ngomba kubabwira ko ntibakwiye gukora ibintu kubera tubibategetse bakwiye kubikora kuko bakwiye kubikora nyene nk'abarundi abandi je nabonye ahi wacu niho nabonye ibintu bigoye ubundi bwo hari ibindi bihugu n'umuririmbyi atazwe n'indirimbo yaririmbye itanaryoshe ugasanga bamushigikiye biteye ubwoba par exemple tudwa nk'ibi ndaguye nk'akarorero ujya gogo mu Rwanda aheruka kwitaba Imana tumwifurize n'uburuko bwiza ujya gogo mu Rwanda sivyo ujya gogo ukuntu yaje ntiwamubonye akiza gusa je namubonye ariko urumva je yaririmba n'icyongereza urumva je n'ibintu by'icyongereza ntavyo nzi ngo every day ngo I need Burundi of Jesus ariko urumva nara mu mwanya mutoya yarakwiragiye mu media yose mu Rwanda mu mwanya mutoya gusa gato gusa mu media yose bamutumako bagira iki baramushira ku rundi rwego bamugira umusani ku nguvu baramwumva cyane baza ko bamuhamagaye baramubwira ati utegerezwa kuba umustar okay we ikibazo kuri ivyo nyene ngenda kubazeko none ugerageje kuranka ivyo bintu biri mu Rwanda duce dukompara no mu Burundi baze ko kibazo nko mu Burundi cyo bakiri nka he twebwe ikibazo kiri kuri twebwe abarundi ntidukundana hagati y'iwacu kandi ntitwifurizanye iterambere cyo gituma mugenzi wawe agomba tere imbere ugerageze gukora ibishoboka byose kugira ngo umushire hasi cyo gituma kenshi namambabara cyane no kuba star umustar akiri hasi ataratera imbere asaba media nubwo abari media kivuka nkoresha ikiganiro ndabe ko nutera imbere arakwakwanya kabisa kandi iyo media irabikora kuri gusa yego mugabo iyo media nayo urumva iyo wa mustari yamaze gutera imbere agakenera irya media umva irya media ikamukenera amusega ngo urafise ngo atirabukore ko kweretse kubera naje ngurumva kugira ngo ndaguha ikiganiro urumva ico kibazo gasha uriko urumva ibintu vyo ngahi wacu wewe nsigurira gute abastari ntiriwe ndavuga bo ngahi wacu bagiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda nta media nimwe batahaye ikiganiro mukaza mu step ngo yarondeye kiriku ngo kiriku ngo yanse kumuha ikiganiro uriko urumva Double J nta Juma je ntavya sindi ko ndabapinga canke iki mugabo bajabutse ibinyamakuru byose ubarondeye ukivuka wese batarinze no kura babaha ibiganiro mugabo mu gihugu mugabo sinzi ko hari amahera babaha ntavyo nzi sinzi banga riri hagati yiwa mugabo usanga ahi wacu kugira ngo ahe kiganiro media iyo ari yo yose ngo manzu ndungikire link ngo ndaba abantu bagukurikirana uko bangana imagine ico kintu utize guha agaciro views imwe ntuzokwiga guha agaciro views igihumbi canke zirenga manzu uha agaciro views imwe umuntu ubwo bakurikiranwa n'abantu batanu bo muri famille yiwe yagusavye ikiganiro je mbona umenga wo kimuha ukamufasha mu kumukuza byo bavyiza cyane tukiraho nyene Joba uvuga yuko twabaye dusimbire kuri story abantu batakuzi kuri Step Media ntwabwiye akazina kiwaho nyakuri ico ukora right now okay jewe abavyeyi banyiswe Rukundo Jean Wartel iyo mazina nitwa y'ukuri hanyuma comedy nayo cinyitwa Joba sanzwe nitwa Joba muri team umutima niho nkoreye kandi sanzwe ndumwanditsi je kwishure nize ubuganga igisata ca Science Infirmier hanyuma
ariko ubu sivyo ndiko ndakora ndi umukomedie ariko ndafise utundi tuntu niyungunganyamwo dutandukanye sanzwe ndi umufotographe ku mamanza ndi umukameraman sanzwe kandi ndafise mezo kujya gatandatu rya Kanyosha dusanzwe dukora ibintu vy'amadecor bitandukanye mu masare mu mamanza turakotesha inshungi imvutano n'ibindi mu bisanzwe jewe papa agiye kwitaba Imana ko araciye imyaka nka 27 uko n'8 papa wanje apfuye kwebwe yadusize igihe agenda we yaravyumva ko agomba kugenda we yatubwiye ko tuze tubere mama wacu tumubere papa umva twokipa ikibanza ca papa igihe ntazoba ndakihari uyu mu mama wanyu muze mube papa wiwe muze mumubere jewe igihe ntazoba ndakihari yo cyabituma twiruka kurondera tukiri bato turi kwishure tukava kwishure tuja kuropora tuja kurondera kugira ngo turaba ahantu twoshobora gushika turabe kumbure ko umuvyeyi wacu yobandanya abaho neza usivye ko umuvyeyi wacu ari we yagwanye intambara nyinshi kugira ngo twe dushobore kwiga dushobore kubaho nico tunamushimira cyane mama ndamushimira kuko jewe condo no munsi ni kubera mama kuko papa yansize ndi muto mama carabandanya na nubu mama wanje akeneye kumenya uko mbaho buri munsi ku munsi yego bana abakunzi ba Step Media mwumvise ni Joba turi kumwe right now kubona utamuzi n'umukomedi ari muri team umutima Joba tukiraho nyene nko ku bantu bifuza kumenya aga historic wawe gato ingene watanga ibintu vya comedy ashobora kuducishirizaho okay je kuntu natanga ibintu vya comedy jewe natanguriye mu kwishuri je kwishure sindiko ndagumura abantu nama nabivuze kwishure je nayo muderanje anose nize barabizi narize ngaho kwa Makasi mu Kanyosha nari umuderanje nta migisha numwe atanze hari abigisha bagiye baramba hafi bampanura hari umwigisha yitwa Ntibanihira Fortunate shimira cyane ndamushimira cyane kuko ari mu bantu bandeze kuko yamanje ankura mu kibanza akanyereka neza ko ivyo ndimwe atari ivyo sivyo ko benshi bamutinya na je narimwe mu bamutinye arampanura na nubu ndamushimira hari Imana ivyumve zimuronse n'uburuhukiro bwiza igihe cyose sinamwifurije gufa arambe kandi je nkiri ngaha mwisi ndifuza kuzomugirira ikimazi abigisha ntibapfa bigera mvu mwigisha yapfuye sinzi bariho je namaze kuja ku maziko y'umwigisha rero ni bimaze gutangura ku buderangeri bwo mwishure kumpanura hanyuma kuri église je sanzwe senga muri EAC église évangélique de l'Afrique centrale sangwe ndero ndi muri EAC rero twakorera mu bintu vy'ama sketch muri église aba sketch ahanura rero twakinana umumetre wacu cyangwa umwigisha wacu yari Cishado we yatwigisha hamwe na Mutima barafashanya ngabo waraturongo yari Cishado rero muri église ama théâtre kwenda mbere ibikino haragera igihe rero Mutima muri église bahagarika ivyo bintu vy'ibikino kwavuga ati ibi bintu bizova bibakurikirana canke iki barabihagarika Mutima kwa kwari dufise club yari yitwa Light of Angels team Mutima acaragenda gukora muri carrière kusoro agenda gukora ku giti ciwiwe arakora utuntu tutu audio uri mawe birakundwa ushika naho avuga ati wana pourquoi pas ntogenda kuraba abantu twakinana muri église kugira ngo ndabazane dukore team niko rero kucaza Mutima aratwegereza aratubwira ati peti dukoze muri iyi nzira vyogenda neza rero nuko jewe naci nari no kwishure timu Mutima atangwe ndi kwishure barampamagara mbwa toya je ndi kwishure ndiko ndiga ndiko ndapambana ariko ndimwo nagiye kwinjira muri timu neza na neza maze kuva kwishure mu stage urugendo rwanje rwishure ruheze candaza mugabo ndi kwishure narabandikira comedy nkabarungikira kini yifata umwanya ukandika comedy ati tikina iyi inye kini yivyogenda neza kuko ndibuka ko comedy ya mbere natanguye kubandikira ni comedy ivuga ku bintu vyo kubatizwa warufatiye kuki sangwe yari urubatizo igacisha Mutima wari karabatizo urizera mwa Yesu n'umwami ukiza mu bwingo bwawe atego jewe ntavyo nizeye uraza umwanya wadutesheje uraza iki niyo comedy ya mbere natanguye kwandika umunsi wa mbere uja muri video nibiye ibintu byakugora
musi wa mbere naja muri video jewe mu bisanzwe sinashaka kuba cyane mu kuboneka mu video je nashaka cyane kumva ko team nkunda team umutima ndiko ndayandikira ama comedy nivyo nashaka kumva cyo gituma ntagenda garagara mu ma comedy menshi mugabo mu nyuma ndavuga toya nivyo rangirira hariya inyuma ndiko ndandika reka njemwo indani nkine rero cha ndavuga ati reka nje muri video rero kugaragara ubwa mbere video ya mbere ta kugaragaramwo abantu baratanguye natangura kumva changement mu kibano bambwa twakubonye uriko urumva wumva umenga urumva muri ico gihe ucamva umenga utambuka nuko utariko utanavyitwayemwo neza wogira ingora biragusamaza kabisa ugasanga uriciye kariye uko twebwe timu umutima ikiza ntabwo twashotse dufatisha biragoye intango ya bigoye ahubwo kiraho nyene hari ikintu uriko uravuga cabakiriko n'abana ni cama media ugasanga umuntu aracirondeza arakurondeye urumva mugabo yagira gushika nka kure cyangwa ugasanga arafise hit kugira suro gwigiganiro kandi akibagira yuko nawe mu bantu bamuteje imbere wari urimo musanga abastare bo ngaha mu Burundi reka mvuge bose kuko jewe benshi turavugana ku telefone ariko gusa je nashaka mvuge muri rusangi hari gihe uvuga ikintu ukamenga uri ku create akaca bifata nka beef kuri beef kandi uri kuravuga ukuri je kintu jewe mvuga ku bastare bo ngahi wacu barakwiye guha agaciro ama media badacaguye nkubu hariho nk'abantu bavuga jewe atari kinyamakuru ca Star Boy nta wundi nzohe kiganiro singeza ashinaho hariho abantu bavuga ati jewe atari kinyamakuru ca umukubito nta muntu nzohe kiganiro muga nkaca nibaza igihe Juste Gaël yaracirondeza akiri hasi byari bimeze gute ego aho nyene yaduze gute none ntiyadugijwe n'abantu rega yadugijwe na mwebwe basari nimwe mwamudugije jewe ntaciye kure igituma mvuga cyane ndiko ndashigikira kuri ibintu vy'ama media yarafise media yiwacu sanzwe nkurikirana ukurikirana yego yitwa Kings Family Burundi Kings Family Burundi TV ni ukora nawe nyene ukora ibintu vya journalist cyangwa ni comedy jewe ndayikorera nko kamera muga ni kinyamakuru cyo muri famille cyacu cha family twashizeho ni Kings Family n'umuryango twawiswe Kings Family umuryango w'ibwabo hari abantu benshi jewe nandikira wandikira none bice bigenda urumva nandikira ntabwo ati bro twe dufite ikinyamakuru kiracyari gishasha n'ama message ganda yafise uradufasha uduha ikiganiro ngo bro ngura ampa link nkayimuhogo nyene bafasha kuba ku ikiganiro bakorerako bazenda bakore ikiganiro kuri TV yiwacu mubatizi ndabahamagare oya urumva bariko barakurondera kugira ngo oya jewe nije nabarondera nkuko mwandondeye dukora ikiganiro nabarundi ati reka ndabarondere dukorana ikiganiro ndabe ko TV yanje yotera imbere kuba bo barafise hano bamaze gushika arafise visibility begura dukora abastare mushobora gukora n'ikiganiro bakwemerera TV kiri hasi muhejeje gukorana ikiganiro ntagishire no kuri stati yiwe nta na posting ko mwakoranye ikiganiro imagine karorero dispose nkande nka cyangwa dufate nka Dromati agiye gukora ikiganiro kwa Kabosi ategezwe gishira kuri stati urumva mugabo simvuze yuko adashira kuri stati ibiganiro byose arakora muga akenshi yo bahuye entre yabo umenga baragira kantu ko kuvuga ati uje sino mugarako nanje sino mugarako dufashanya muri ibi muga kuri izi media zikiri ntoya nka twebwe urabona Step Media dufite ababone batari baki ariko visibility iracatuguye kwa yaramaze igihe kinini da posting none haburi iki none baje kuri Step Media bayishikane kure mbo turabarondera none ngo biranga wowe sigurira gutenda guha karorero kari hafi Estanish urubuga rwe baragwivye yuguruje rushasha nundi nzi vyashiki mu mwanya mutoya ntibaciye baruduza akanya oya mugabo ntituvyitiranga yasanzwe afise izina ego ararifise urubuga rwiwe biroroshe none agiye akabwira abafana biwe ni Step Media bateza imbere ama media yose ngaha mu Burundi abastar barafise urusha rwo kuyaduza kandi bigakunda kabisa ubu nyene start biyoza ngaha kuri Step Media akazako akaca avuga ati Step Media abafana biwanje uzi ko nkunda koroka obura n'ababone barenga amajana 5 bojako sha ahubwo abo ni bake kuri Sadbi abobura
Sadba abo ni bake kabisa ariko uno munsi ntibazi ko ari magiriranire uno munsi bariko bahiganirwa imodoka yo muri Superbad uzubona baturungikira cyangwa umamona bishika ngo tori indirimbo ngo hanihe ngo turako yotahakana ngwimodoka umve baragukeneye muri uwo mwanya ngo ni dramati mutore ucugira ukunuku uja hariya ucusubira hariya turako yotahakana imodoka none nk'ubu nanje ciye ndabishura ati je sishobora gufyondako kubera ko ntaho murangeza mugabo jewe ivyo ndabirengera meme n'ubu nyene urabe kuri stati wanje bariko ndabashirako wa toro y'umuririmvyi ariko gajoba je vyonyohera kiraho nyene kiriko atahukanye iyo modoka vyonyohera umwe muri bo kuko ntayitahukanye nk'umunyamahanga ayitahukanye nk'umurundi okay tukiraho nyene ari kintu wavuze ati abastari baha umwanya munini ama media yo mu Burundi bayaha agaciro wibuka ama media nituri nkeya ama media ni nyinshi none urisiye yuko dufatiye nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ashobora gusanga ari nk'ama media nkayo nk'igihumbi ashobora kubashika canke arenga ni menshi tutazi urumva urisire yuko Double J cyangwa nawo baye nk'umustar ama media yose ko urabitsiko yose abakurondera jewe nta muntu numwe aransaba ikiganiro ngo ndakimwimba acha vyandika muri comment vraiment Jenny wangoye kabisa uriko rumva ariko no musi nukwemereye acha kurungikira ngo rungika ngo igitoro ca 300 urumva ngo mera taxi urumva ico kintu oya ufise imodoka kugira ngo rungika igitoro ca 300 mama ca 300 300 ngira ungoye kuri station ngira ngo ni imodoka yonihira yo kuzura mugaba arayagusavye wewe uracirondeza ukabimusigurira ntavyumve none ni kuvuga ko izimbuga batazize abantu benshi bazi ko turabakire hari n'usaba ikiganiro nkabijya nkatuga tuntu toki bakira mu mabarabara wakora ikiganiro ngo ryo ngo uri kumwinjiriza miliyoni imagine izi ni media zisaba vyinshi ari ama media menshi akoresha kamera tijiji yego kabisa uko cisanga ari umuntu afise nk'umuri ari kuri konti tacuri kurakora yoshobora kuvuga ati peti step ndaziko step media ndaziko ishobora kubikotesha kamera ni murabe ndabahaye agakamera namwe mu mubandanye muri akuntu mubaho yego kabisa niko rumwe mbega uraziko bibiri yivuga ngo umuntu afise ububasha bwo gukora ikiza ntagikore bimuviramwe icyaha ivyo ni jambo ry'Imana si jewe niryo nasomye wasanga umuntu arashobora gukora iciza mugabo arabishoboye mugabo ntagikore arashobora kuza imbere agateza imbere media ngura cyari mu underground ngo ni media y'iki underground ngukiraho nyene hari umuntu yambye akajambo namubwiye ati bro biri gute cyo kuri ikiganiro yambye ati papa na message no zikwereka nabibwiye gusa umugenzi wanje yambye ati genda wanze ukora amahiti ati je nanje tuzokorana warabaye hit urumva ko kana je reka nshimire cyane umuririmbyi yitwa Fabilove n'umugenzi turoyaga cyane sindi ngango mvuge impanuro yampanuye mugabo ari mu bantu bankomeje ambwiye ati peti yango aho uri ni kwisi kandi ni kwisi kandi ni no mu Burundi biragusaba kwakira ibintu byose bije kandi niwe yantahuje kugira umutima woroshe no kwakira ibije ibi nimba bikoze ihangane uko bimwe mu bibabaza abastari bakomeye ni kumva ko yakoze ikiganiro kuri media itaratera imbere agasanga yarabwe n'abantu amajana 2 biramubabaza abona umenga yataye umwanya umuntu agaca yibaza none kubera iki yarabwe n'abantu amajana 2 wowe ufise abakunzi barenga ibihumbi 10 atakintu yakimwe wigeze ni kubera ko wewe waherutse ukora ikiganiro ntiwagipartagije kabisa ingorane si jewe ntaratera imbere ingorane yabaye wewe ntavyo wahaye abakunzi bawe ariko kitucizeye ko Juba za ugipartage mu bagenzi biwe jewe je nta muntu numwe turakorana ikiganiro ngo ndeke ugipartage komera je ndapartaja none ndeka gupartaja je ndigiye ndege ingorane no munsi twebwe dufise twebwe turiko twinjira turi muri iyi monde ya star twariye ibintu bitwa revire jewe muhira barigeze kuba bakora ibitumbura kugira ngo ifarini vyimbe bashiramo ikirungo bitwa revire bashiramo kugira ngo ifarini vyimbe bakoremo ibitumbura vyinshi twebwe twariye amarevire
tugomba kuvyimba hataragera basanga tuko tushaka kwivyimvya dushaka kwigira ibintu tutazi urumva je gari narindi ngaha kuri Bonesha ha muri ville kuri Bonesha acha barambwira bonone ngo kubera iki naka ngo avyimba nani sinamuvuze izina ndaga tukubera ikavyimba tiyaraje ngaha muri Bonesha nta n'umuntu numwe yashaka guha yambu ngo ariko tugatangazwa n'ukuntu ba Satbi baza ngaha bakavugisha abantu ba Dramati baraza ngaha kuri Bonesha ngaha muri ville bakavugisha abantu n'ibintu bisanzwe ari n'umusavye agafoto kakamuha muga ari wundi ngo cewe wa urumva gaca yigumura mu bantu gusa ivyo navyo ntabwo ari byiza bro apare yuko uri umustar uri umuntu ejo wobura amaraso ukayakenera kuri job bakavuga ati wowe huje umugwi w'amaraso na joba rondera joba bari wayaguha kandi azi ko yansaba uciye bugufi kabisa twebwe turakeneranira nasanze ibi bintu n'umuzingi igituma ari umuzingi je sinovuga ngo sinkereye mu taxivero uraza hanu namukenereye ni hamwe kuko ari abastari bafise amashop mu taxivero akeneye kwambara ego wewe ntiyo gutwara kuri umustari mugabo ari karaca amahera ejo azokwiza ibihumbi 100 akenera ipantaro aze kwigura muri ya shop yiwawe nk'umustari umva na urahari hano mukeneye umuganga nawe nyene uriya mu taxivero akeneye umuganga ko azokwara kandi umuganga nawe arakeneye kuza muri ya shop ari nige umuganga yokenera taxivero uba tuguma dukeneraniye ni circuit utakeneye mu taxivero akeneye wo mwisoko arakeneye mu taxivero uriya nawe uriya mu motari akeneye uriya uruba ari circuit n'umuzingi turakeneraniye dufise ahantu tuguma duhurira n'umuzingi ni ikintu guma gisubiriza igituma ari ikintu gisubiriza nkajya amahera jewe nohemba Dramati namutumiye yo baziko ari amahera yo bayigeze guca mu mingo yo mu taxivero umenga ntayo yotora karorero kezako umenga ateo yaje ya mahera umemvye yaciye mu taxivero hariho n'umuropozi yakoze ko je ntayo ntora mugabo kubera ko ari amahera kandi ari nkenegwa ategerezwa kuyatora turakeneraniye kabisa vy'ubu buzima turakeneraniye cyane joba amatwa nsumira ngo mutima ntakibarizwa muri indundi wowe ivyo bivuga kwiki mutima ngo ntakibarizwa muri indundi ayo namatwi yagusumiye rero yamatwa gusumiye oya biravugwa kandi utugerageje kuraba wakoresheje ijambo ati ngo amatwa asumiye rero n'umugabo wawe uri umugore arashobora kugusumira akagusumira nabi canke neza rero amatwi yawe ashobora kuba yagusumiye ibiri ivyo canke bitari ivyo ariko gusa ikintu kimwe no kubwira coco abantu benshi bakunda kubaza abantu benshi bakora dutumira bakunda kubaza cyane ico kibazo ama media menshi muragikwepa ni mukivuga nkuko gikwiriye none nibaze baduteremwe ivyo tuvuga basi bobo babizi kudusumbya cyambere cyo ngoma ndakumenyesha mutima uwariwe ikintu mwa mukwiye kumbaza wewe joba mutima umufata nkani uri kurumva mani jewe mutima ni nka papa okay mani jewe mutima mutima ivyo yampaye ndabimushimira kabisa kandi n'ubu ndacamushimira okay jewe mutima ivyo atampaye abo yampuje nabo bariko barabima kabisa je ndashobora kuja mu Rumonge bro bakamwe ngo joba wajino none jewe ninde yamenye mu Rumonge je ko atafamiye fise mu Rumonge ninde yantwaye ati je biko bigenda gute mu Rumonge ninde yantwaye si mutima yashize muri timu mutima ituma abanyarumonge bamenya jewe nta ntara nimwe njamwo bro mburu umuntu hanzi nta ntara nimwe y'u Burundi njamwo mburu umuntu hanzi kandi si kumenya gusa mbura n'umuntu angirira neza kabisa bye tugari nagiye mu Rumonge mura no mu boss ndanamushimire wo mu Rumonge yitwa Samuel numva ngavukana na Isironi ngaho arambwiye ati je ndakuzi bazukoronka umuntu akakurihira hoteli mu mahera yiwe akakubwira ngo ivyo uza kurya ni jewe ukubera ko akuzi mu mavideo ya timu mutima none ntumva ko mutima afise ikimazi kabisa rega abantu benshi bashaka ko tuja kuri mikro ngo tuvuge mutima nabi tumuvuge nabi twe yadukoreye nta kibi abakoreye no musi mutima no mu entrepreneur wo muri kote y'ivyindimo ariko ararima ariko arakora ariko turabona komedi yasa nk'uwagabanyije gatoya ntiyagabanije
mu buzima hari ikintu bitwa kwa muganga besoin priorité ikintu bitwa besoin priorité ni ngovuga ati step media tuyihaye muri yaridi ikintu kiri imbere muri mwebwe n'icyahe no kuja mu nkumi oya nama parasera mwogura uruva umuntu wese afise ikintu kwa besoin priorité je uno musi ndosi umuriyoni ikizi imbere ndakizi hari ubunyene no cangura imodoka ndose ayo mahera abantu bojija Joba ciyahitamwo nabi aguza imodoka umuntu akironka nibikunda kandi atana hafi saba kubereka aguza imodoka hari ikintu kwa besoin priorité umuntu afise ibintu prioriza je ndose amahera ikintu cyo notangurirako ico rero kiri mu mutima wewe ntushobora kugihindura okay ico ntushobora kugihindura ni besoin priorité yari umujama nigeze gukurikirana kuri TikTok yabisigura ati hari abantu benshi baronka amafaranga baca batangura guhanwa ngo banze uguri inzu kwinzu ni homba ati imodoka irashobora gupfa kagira isanganya ibintu nk'ivyo we yabishuye ati imodoka yinyinjiriza amahera menshi wowe urindira amahera yo ku kwezi je ku munsi ndinjiza amahera kandi iyo nzu uvuga yuko nari gutangura kugura iyo nzu yigura nizera neza yuko imodoka izobikora byose bikaronda guha karorero abajuriste bo kuri Step Media baronse uduhera uciyugura nk'akajeho kuki abantu benshi bakubwira ko uhisemwo nabi mugani bazi impamvu ariko je nagomba ndakubwiza ukuri ambabarire ndamuvuge Star Boy nta kiganiro na kimwe ngaha mu gisagara teokora nubwo coba gikenewe saa 8 y'ijoro cyose yogikora kwafise moto apana ikibuga c'indaga abashitsi nta umuzibira kuko ko iyo moto igituma uyiguze izogufasha ibiganiro vy'ijoro ibintu bikenewe kugenda ijoro twego no musi tugira mayesheki ugasanga mwebwe ariko babiba amakamera muri ko murataha kubera kabisa ntimufise moyen de déplacer yego rero mvuze besoin priorité no kumva ko jewe ndose amahera nka media nzohera ku moto imbere yuko nguri parasera kugira ngo irya moto imfashe ncunguri iyi kamera nk'iyi kamera uri kurankameresha je ndayizi ntiri musi y'imiliyoni 10 ashira zimbye kabisa Sony ndayizi ni Sony ntiri musi y'imiliyoni 10 none bayikwibiye ko izo miliyoni 10 ubunyene ari hano ducuza kuzitora asha ko baragasho direct uko nacu usigura ku boss none wosigura gute ashe ngo bari ibyo ndikunda kubwira umuntu wese arafise ikintu bitwa besoin priorité ikina prioriza jewe ndose ko ari nk'umuntu avuga ati jewe ndose amahera ayo mazu bavuga ndayafise n'ibiki ni mu nkumi abona buzobabona mu ma weekend akotesha imodoka kayikote uruvuga gasanga rose amahera yo gura n'imodoka mugabo yahisemo kuyikotesha ku muziki muremure inkumu 8 inyuma n'imbere misi yose ma weekend niyo rahayiwe ivyo niho bimuhora mukanya atarahura na Yesu gusa tunyene kuri ico kintu nyene uvuze ati umuntu aronka amafaranga asanga ibintu byose arabifise acaja mu nkumi hari abantu babija muri ivyo bintu kubera iki bafashe kwigira promotion akaronka nk'aba star hari nka video dramatic aheruka gupostinga ari muri boîte sinzi igihugu yararimo ari muri boîte ebana ibisusu yari yapana apa bijya nawe ucu bisigura gute ujya agenda bitahora ko ashobora kwari karigira promotion mu bya music yiwe sikuvuga ngo arabuze andi mabezo murabona bijya ajya mahera hano yatwaye hari undi muntu ashobora kuba yakeneye ati ashobora we yatwaye mu bisusu mugari undi muntu yakeneye kuyakoresha mu bikorwa byo gufasha famille cyangwa kwiteza imbere we nk'ivyo wowe ari kuravuga wowe bivanye n'ikibazo ndakuba gishuye jewe ivyo ntavyo nojamwo cyane je ndumukomedi kwa yaze byinshi ariko ndifuze rero kumenya muri comedy rero bimeze gute muri comedy ni bon sawa turashimana twe nta kintu twagiriza Imana n'ukuri nta kintu na kimwe Imana itaduhaye biramaze gushika ugasaba nk'umuntu ko mukinana na comedy hama agaca gusaba nk'ibintu wowe udashobora kugira ndashobora je nta muntu ndasaba ko dukinana none nko mu Burundi ahi wacu ninde jewe no usaba ngo ndiko ndamusaba ngo dukinane comedy akarorero dufate nka twebwe turi team nta itimu yiwacu ntirarendere yindi timu ngo dukinane akarorero nka timu ya Gasore ukabwira ati dushaka ko dushobora kina nka film cyangwa ka comedy jewe ku ruhande rw'iwanje kandi jewe ntariko ndakora je ku ruhande rw'iwanje wowe uri muri timu ni timu ivuga ati tugiye gukora aha ni timu kandi bavuganye bagahuza je none no ca nanka gute rega bientôt mu misi iza timu mutima tuzohindura ukuntu dukora tuzorondera abantu duza turakorana amakorabo dukinane nabo mu nzira zo kuzigatira ubumwe no kukwerekana ko turi hamwe rego no musi ngorane hari mu gisata ca comedy canke nibi vy'ama media nazindutse mvuga ingorane hari wibaza ngo iri hehe no musi arakubaza ngo none wewe ukorera hehe
yego no musumenga hariho urugamba ruri hagati ya Noro na Sud ciwe nkobegwa none twibwi eske turabarundi muri media nta moko ariyo muri media nta ntara ziriyo nta makomine ariyo enguri muri Sud umva kumva umenga ari umusitari wo muri Noro ntiyoteza imbere wo muri Sud nta kintu makuru cyo muri Sud je no ikiganiro no why kubera iki bose ni twende ingwano turimwo nizo cyo tuba twebwe tugomba gutegura tuze turakina dukina tugira amakorabo n'abandi n'igindi migwi mu nzira zo gusigasira ubumwe dufitaniye nta bindi uko nk'akaroro jewe nje gasore no hava mvuga ngo none hariho abantu jewe none nka jewe no hava nje ngaho jewe Joba ngo niko nigereranya na gasore yego n'umukomedi mugabo kubera iki jewe nakuze nigishwa n'abavyeyi banje kubaha abakuru banje kigingi je turamaze kubonana turamaze kuyaga none nka je no hava mburira indero kigingi rega nama media mesha turondera agomba ko mburira indero umutima bakibagira ko umutima nawe icari kuri jewe mugabo nko kubana tababizi baba bifuza kubimenya bashobora ko ariyo mpamvu bakunda kubibabaza twebwe timu umutima ntitwasambutse kuko ibikorwa by'iwacu andika Indundi TV uvuze ko utabibona ucuvuga ngo canke muha ikiganiro umutima avuge ko yadusambuye ko twebwe twaje mu Ndundi tuzanywe na mutima mbega mugerega ari ikintu twebwe batazi twe dufise umubosi mwiza abantu bashi hari abantu rega bacano batwongoza baca inbox bakatubwira mwega muri birofa muguma mukorera ku Ndundi je ku ruhande mugira urubuga rw'iwanyu gute twababwiye ko tubuzi iki twebwe nta na kimwe ega nubundi ugiye mu masezerano barakubaza twebwe tubuzi iki muri Indundi rega Indundi ni ya pasiteri Bagenzi uno musi pasiteri Bagenzi jewe apare y'ivyo yoba amariye mu Ndundi ndashobora guca inbox ngo ati papa je ndahinzara ashagaraba kandi rimikasha yiwanje kandungikira none ninde muri abo bantu bagomba komva mu Ndundi nandikira message ngo ayana twebwe ukuntu tubanye n'Indundi ntituriko turabakorera ko turabana b'Indundi urabona upasuye ngaha amaraso dam ni Indundi nta Nyarwanda zirimo ni Indundi man jewe mu Ndundi ndi umwana mu Ndundi cyo gituma niyo nkosheje bamamagara bakampanura canke bagenza akambwiye akavuga ati bapeti oya kuko urumwe ko muri twara siko itwara ukuntu umuvyeyi ariko ahanura abana biwe twebwe nta rubuga ngo urumva ngo twenga urubuga ngo ikigo gwiwacu twebwe turi mu Ndundi haratubeshejeho imbuga ziwacu personnel turazifise muga kuja kugira ngo urubuga ngo tuve mu Ndundi rega ari abantu mbega nkowo babaza twebwe mu Ndundi munyere twogenda twinjije amahera ngana gute mu Ndundi mbega barazi ko mu Ndundi kwegwe turya amahera mbere menshi asumba nayo tuko twinjije risk nkayo sinagico kintu no kivuga ko aratsko ama media novuga yuko ukorera nk'umuntu ujira kubitahura neza na neza akenshi yo muvanye ko akoresha bo bari kura amafaranga bitari make urumva gusanga binjiza make mugabo bo baharura muri kazoza twebwe twidagado mu Ndundi nukuri ico kibazo nazore kubaza n'umuntu numwe wo muri timu umutima kuko mu Ndundi twebwe turiva yanga tubayo nk'abana twebwe ahubwo nzosaba umubosi adutware ku radio ko Indundi rafise radio ego mandayibo Indundi critique okay nzomusaba dutware ku radio tuvyumvisha bene gihugu banatubwire ibintu nk'Indundi nka timu umutima ivyo badushaka ko batubwire vyinshi tuyage nabene gihugu je vyo nibaza ko bizoba vyiza kuko ngene numvise usiguye byinshi muri Indundi turumva yuko ni nka famille n'umuryango papa okay n'umuryango ukomeye kandi umufada yiwacu canke papa yiwacu adufashe neza cyane nakwidoga oya nukuri aya naingira nshaka kubaza ati ndifuza kumenya muri Indundi ufise imyaka ingana gute ukorera muri Indundi watanguye gukora muri Indundi igihe kingana gute jewe natanguranye na timu umutima nati hari ryari aho ni ibintu bisaba kuja mu bitabo tukaraba ni wibuka umunsi wa mbere uja muri Indundi wabwiye ati wowe no munsi wabaye umukozi wa Indundi jewe oya kwege twagirega muri Indundi si twebwe twiteruye twitwarayo mwabisanzemo ni mutima ibintu byose wewe umbaza bigaruka kuri mutima bigaruka kuri mutima
ko jewe mutima jewe n'umuvyeyi akomeye ko nakubona uri kumwe na mutima no tutari kumwe ushaka tugumane ku mugongo hariho n'uwambajije ryari ngo none mutima ko ataguhaye akazi ngo ariko atanga ubuzi kandi tuzi ukenye ngo muri timu yose niwe ukenye mani kubera ko mudatahura ko urabona bagende muri Bible basome umusiguzi igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere bamanuke titre ivuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose umwanya wacu no musi n'umwanya wa mutima ejo hazoshikirwa cisha Joba azoshikirwa Arisa azoshikirwa Mama Sosa Boris ku murongo ni chaîne alimentaire Joba kutarongora none ugomba ndongora turi mu maturnwa jewe nawe twarabivuganye ico ndico ndafise umusheri kandi ameze neza amura umuruturutu mwiza kandi vraiment ndamuravye n'umutima wanje uranyemeza ati ni wene yego Joba agenda umuntu akunda ubusutwa ndifuza kumenya mumaranye igihe kingana gute no mukunzi wawe igihe tumaranye n'umusheri wanje tumaranye igihe kitari gito yego nk'ubu hoze mu diaspora nawe akavuga ati je nakwikundisha ko gutwara hanze jewe rega bavuga mu kirundi ngo ubumwe butariho buteranywa n'inyama komera kandi ikintu kimwe twebwe twomenya ariho umukobwa yari muri Oman yifuje kumva ko jewe twokundana kubw'amahera menshi afise akura muri Oman ubwo nivyakunze habuze iki nivyakunze kukubera jewe zishuhira umuntu kubw'amahera afise zishuhira umuntu kubw'amahera afise kandi umukunzi wiwawe uko yoba ari kose mwubaha umukunde reka kwifuza itunga ry'umwanya mutoya birateza ibibazo kenshi kuko wifuze gutunga mu mwanya muto ni ngorane birakugora je ndaza umugenzi wanje umugore wiwe yamwirukanye mu nzu umugore akirukana kubera inzu ari y'umugore oya ukiraho nyene itongo ni ry'umugore inzu ni y'umugore ukiraho nyene umugabo ndabyumva mu nzira zibiri hari igihe ushobora gusanga bafitaniye nka bya bintu usanga baragifama mariage hama bagaca bagira kumva bamaze kuba umugore n'umugabo hageze umwanya wa divorce umugore ari ibintu akubwiye ati ugasanga nk'ino nzu turayigabura iki sinzi rero muri faso uko urashaka kudutahuza mwari ubisanzwe umugore afise inzu parcelle n'inzu yiwiwe ntiyifuza ko mwandikwa muri etat civil ati gute umugabo afise inzu arifuza yo kwandikisha muri etat civil mugo umugore afise inzu ntiyifuza kugutwara muri etat civil si bose ariko si bose umugore yagukunze nta kintu na kimwe atogukorera ndakubaza ikibazo wewe umbwira igikoko ca mbere gikomeye kw'isi hari abavuga inzovu hari abavuga intare urumva mboje ku bwanje ushobora kuvuga inzovu 0/10 ati gute n'umugore wambwiye igikoko jere sine natahuye nuko bimeze igikoko ca mbere gikomeye kw'isi n'umugore rero ntuzukinate n'umugore uzufine n'ibindi ntuzufine n'umugore kanu karakomeye mukunde mubahe vyose ubimukorere mugabo ntuzufinate nawe yes yari Joba mwamwumvise Joba turaze akantu katari gato wumva yumvise niyihe message wotanga kugwaruka je kibazo nibaza kandi cyama kintangaza none kwishure twagiyeyo gukora iki kwiga n'ubumenyi yo kurondera ubumenyi sawa wewe wavuze ko wari uri muhira ese wari ufite android ivaranga ivara truasa kabisa igihe wari muhira waragura amamega gake nko kundwi nagura amamega 2 cyangwa nkarondera aba partage okay none aho wacuja ngaho uri kushwanira Imana ngo nta kazi yaguhaye sinibaza no munsi umbwiye ngo ngiri message ntanga ko bajene no munsi abajene ingorane dufise je nakuze nigishwa ama escalier kugira ushike muri etage uca ku ma escalier akuduga nayo muhera hasi sivyo anege bisaba kuca muri ascenseur bivanye naho wagiye
nagomba ndakubwiza ukuri wifuza gushika muri etage udahonyoye kuri escalier ya mbere uje kuya kabiri kuya gatatu duge gushika kuyanyuma uzoshikayo bigoranye urashaka gushika sinzi ushobora ubukoryo ugashikayo mugabo bizokugora abajene buno munsi dushaka guhera hejuru wo guhera hasi kabisa. La majorité y'abajene baracambara impuzu batijije presque nka bose kugira ngo oya si bose kugira ngo bagaragare neza imbere y'abakobwa. No munsi umujene bamwivye telefone ya 300.000 yihameza abiri yo kuba yirukanze no kurondera iyindi telefone kandi akayironka muri ayo mezi abiri mbo je mugabo nta kazi afise nta kazi afise. Nagomba nakubwiza ukuri benshi bafise imitahe mu maboko barayifise gusa bagomba guhera mu vyo hejuru. Ni rega niyo ngorane ihari bagomba guhera mu vyo hejuru. None nagomba nakubwiza ukuri ubu turondera mu entrepreneur je suis mu entrepreneur 300.000 nta mutahe urimwo umutahe urimwo mugabo nagomba mbaza iparete mperuka kugura iparete igabashira kwa magi nayiguze 5.000 ijaka amagi 30 reka mparure kuri ayo 300.000 hari umujene yari kara arabwirana umva iyo parete nguzi parete zibiri za 2000 ndondeye umudogo nzora mpemba ibihumbi 50 ku kwezi. Iparete y'amagi bayirangura ibihumbi 36 mengana 5 n'amatera 6 ndamuhaye andandarize amagi. Wibaza ko iparete yunguka amahera ngaha iparete mbega urazi ko yunguka mu mavemi aho ni mugiye mugabo yakoze byose akarara bigize ayo maga akararaheza ashobora kudahera bukiye akadandaza mugabo la majorité nimba badandaza amagi bahomba baba baravuye mwibarabara bose. Akora karonda kubwiye gusa abajene no babwira ikintu kimwe mureke kwiga gutangura gukora ivyo hejuru canke ngurindire gukora ivyo wize kuko twese ntituko dukora ivyo twize. Je nize ubuganga mugabo ndakubwiye itariki imperuka guterera ku rushinge ntaniyo nibuka rero nagomba ndakubwiza ukuri pambana reka kuraba itunga ryaso kuko itunga ryaso wawe sigi wawe. Hari umupaseri wo muri Kongo yitwa Marcel yavuze ati avant de dire je t'aime vérifie ton poche. Imbere kuja kubwira umukobwa ndagukunda raba ingodo yawe ikirimwe. Abajene benshi twatwawe n'inkundo turiko turirukanga mu vy'urukundo udakundanye umenga bamusizeho kwishura no wamenga udakundanye n'ibindi bintu ndibuka ko jewe nabura amahoro ntari mu rukundo uwo ugoma umukuntu umutware bamunzu kwa so wawe byose baracakugaburira umutware he. Rego no musaba jene uvuga ngo ntavyo bakora mbwa bari mu diriza urukundo none ko bakunze nega shaho umusonda ni umujene atari mu rukundo uno musi ari single bariho karoro nkaje gusa ico no hanura babashiki bacu bicare batuze bateka muri Bibiliya hari hano handitse muri Bibiliya ngo nta kigore kizobura ikigabo cacu nibicare batuze bateka handitse ngo nta kigore kizobura ikigabo cacu. Okay aho naje kizobura ikigore cacu. Okay je navuze ati uno munsi Step Media muzohore muzogire mushireho award murondera abaganga karuhariwe mushireho award muhereza umukobwa w'isugi. Ariko ro bavuga ati umukobwa akiri vierge tuze guhurira hariya mwitongo kwa Sebatutsi tuza kubakira guhera saa 2 gushika saa 4 muze kuba mwashitseyo. Icitonderwa no kutatubesha abaganga bagupima barahari wowe uri sire gusa hanyuma uzondabira abakobwa muhurira ahajya mwavuganye bashobora kuba bake cyane gusumba uko wavyibaza hanyuma kaca wibaza none abatakaje ubusugi babutakarije hehe ko bataraba papa. Uno munsi mu mafarmasi menshi hagwiriye imiti ya Septandeze none kugira ngo abakobwa ntibasame. Jewe nabaye umuganga nakoreye muri planning muri service ya PF planning familiale
urabaza abaganga bakorerayo kubera iki haza y'inkumi nyinshi inkumi nyinshi kandi ari ahantu hategeza kuza abagore kugira babashire ku buryo bareke kuguma bavyizi bagwiza imvyaro kubera iki haza y'inkumi nyinshi mbo tukiraho nyene ikibazo urumva shaka kukubaza abakora 72 baba bafise impamvu nibuka kera sinzi ko byigeze kuba ngaha mu Burundi bavuga yuko byara abushoboye kurera yes muri uwo mwanya 72 irakwiye gukoreshwa cyangwa ntikwiye gukoreshwa 72 jewe ndiko mvuze nikisema kama nabii mvuze nk'umukozi w'Imana mvuze nk'umukozi w'Imana 72 nikenewe egikenewe ni abstinence ni kwihangana hanyuma mvuze nk'umuinfirmier nk'umuganga muribuka kwikingira kwigerera kuko uno munsi hari umukobwa atayinywa iyo 72 mugabo agasaba umuhungu yamuteye inda ngo bayikureyo umukobwa ari wabisaba umuhungu yes good kukwanka kwandagara ngo mu kibano bombona nabi wewe rega mwebwe ndi kukubera murondera twebwe ngo tubahe ibiganiro yes mwamwumvise yari Joba akomoka muri team mutima ego Joba ego merci sana kwanza kuboha ikiganiro merci namwe mwakoze je nibaza ko maze gukorera ikiganiro ahantu ijya mbere mbambaye no waho nitwagukenere ejo canke hirya ejo bro je nta kibazo na kimwe je nta medizo nyagiriza ngo nta kiganiro nayihaye kuko nzokwishura je rega si ntumpamagara ngo ndakwishura ivyo ushaka ndakwishura ivyo wambajije kandi uko ndavyumva kabisa Joba Imana ikongera umugisha nawe bro noba nta kubajije wifuze yuko nari kubaza nk'ikiri muri wewe uvuga ati iki nashaka kuzokera oya je byose wabimbarije ariko gusa ikintu kimwe nubwira abantu bose saba comedy kuko ubu ndiko ndabona amapaji menshi sawa courage nibaze mugabo imbere yuko uza muri bintu vya comedy manza wicara uhanuze ubaze n'umutima wawe ubaze n'abakwegereye mbega murambona mwiyongabire hakuja mu kintu ubona ngo uri kurafasha kuko hari umuntu no munsi yatwengeje abantu batatu bo muhiri wabo baca mubwira ngo wemane ngo rega wowe umukomedi aho nyene acagenda kuguruza page ngo n'umukomedi uwumva he no munsi hari abantu b'abakomedi usanga ko baravuga ibintu ugasanga n'ibintu bitukisha igihugu bitahesha icubahira igihugu iyo si comedy ngo na mahite ari kararo oya iyo si comedy rero ejo bazobafata bazobafunga anako ntituzoza kubaraba vraiment oya je sindimwo sinzi nk'abandi ni baza umutima wawe uri umukomedie vy'ukuri rega umuntu yombesha ngo Joba kuririmba ararenze ejo nkacanja muri studio na sore indirimbo nkabona amakomate yashika igihumbi bampoga ngo kubera bambesha rega nivyo biriko birashikira abaririmbyi benshi baramubesha ngo arazi kuririmba babizi neza atazi kuririmba ubundi mukobwa akamubwira ngo yaberewe yambaye akantu kaninguriye aha ejo aca kaningurira ino wenyene arabizi ufise amaguru arabizi rega man Joba nko ku muntu we bayifuza kumera nkawe afise indoto zo kumera nka Joba nakaye kabanga wo mwibira oya ahanye yo bashatse gutabuka no kumomoka kubera none kubera kamera nka jiwe Imana yagenye umuntu wese amere nkuko ameze amugana wibuke ugitangura kuja muri comedy abantu bavuga ati mfise ama inspiration wari ufise ama inspiration uvuze inspiration ndavyumva umuntu avuga ati je ndifuza ko canke andabira ko nk'akarorero namuga ati courage nk'impanuro no muha nta kindi kintu bisaba kuba ubwawe uzi ivyo wajemwo uzi ivyo wajemwo ukabuzi no uri kurakorera niye challenge uko je muri comedy ndi muri comedy mugani ko nkorera Imana niye challenge umaze guhura nawe mu bintu bya comedy muri ibi je ngitangura mu gisata ca comedy mama yambwiye ndikirofa umuganga je ja muri ibi bintu mugabo uno munsi ni utunze family mpevye comedy mugabo ndizera ko mama yoba mu bantu ba mbere baba
Tony Joba ni ibintu byinshi twahuriyeyo jewe aro challenge igeze kushikira mpamagagwa n'umuntu arankorera nabi bro nabi nafashijwe n'abantu ati gute namagawe n'umuntu ambwira ko agira mpakazi yambonye muri comedy ishitsi wiwe bro aranyugarana sanga yateguye abantu b'abagabo ndakubitwa imipanga baramfunga ikiziriko mu kanwa mama ega wari uhaburiye ubuzima bana je ubu wofa kumbwira ngo ingo ubu tingo duhurira hano hari abantu benshi mani ivyo bintu nabivuye barazana urupapuro ngo andika emeribi baranyambura impuzu bro mama we baramfata ama video ndi gusa bari nk'abantu bangana gute bana abantu babagabo barashika nka 4 cyangwa 5 bane bro ni nkuru ndende kandi niyo media yonyene shimye kubivuga ko handi hose sinigeze kubivuga ngo aho nyene rupapuro ngo nandike ko ndabahera ni itongo koko ndabafitiye itongo ko itongo ry'iwanje ndaribahaye baragira ibintu byinshi vy'irementanya byinshi bro ico kibazo nakivuyemwe ku mahera arenga Emilio kandi jiyewe nanje ayo mahera nta nayo nari mfise umuryango urahangayika ariko bro ababikoze mani bababarire kandi ariko urabazi kandi je ndabazi gusa kuva babikora nturasura guhura numwe muri bo ariko gusa nagoma ndababwiza ukuri ivyo bakoze maripo yote ni hapa duniani bazova ngaha kwisi babibonye ko ivyo bakoze atari ivyo si jewe nzobibakorera gusa jewe mfise imana senga kabisa yari Joba mnamsikia ahuye na challenge nyinshi Joba nko ku bantu bo bifuza ukuronka bo gukura mani jewe ndaboneka ndaronkeka ntangorane nimwe yo kundonka ego ndaho ndumye ndakenye mugabo ndashimira imana kuko nta wabivukanye je nama nibaza ikibazo mbega ziranotse venera ndori cimpa abo bose babagwiza tunga tuzi abo bose uzi riko rumwe bangana na jewe bari bitwa gute rero haracyariho umwanya wo kurondera ziranotse ngano kuko iwanje nawe nyene nimba kararaba ikiganira ambeshuze nta waramuzi yaratsirondeza nko kuko iwanje ngo amvyuka mwipantari imwe igihe cyose nawe nyene niko vyari bimbize abari bose basiyoni none ntiwumva ibishinga nayo vyabo bangana kuko iwanje jewe mfise imyaka 20 na bangana kuko iwanje nabo bari bafise ivyo bibazo mugabo no munsi barabisotsemwe rero Joba no munsi ni Joba ameze uko mubona ejo muzomona mu kindi gicapo nejo ntaraza ariko icapo mwambonamwe bitera bihindagurika ariko je mvuga never give up sikate tama yego no kudi ya Joba merci sana awe merci bana ikintu kimwe no gusaba umfasha nimba abakunzi biwawe dutizamwe bakiya kuri Step Media ubabwiye ati bana kanda subscribe. Okay, jewe abakunzi biwanje bazobona link nzoyibaha n'ikiganiro casoka ariko rero abakunzi ba Joba ndabafise vraiment batari bake abakunzi ba Joba abakunzi b'indundi abakunzi ba timu mutima abakunzi ba mutima abakunzi kuko umukunzi wa mutima niwe mukunzi wiwawe rero bagerageze baje kuri Step Media bagire s'abonner bapartage iki kiganiro ama commentaire meshi nimba ari byo ntavuze ushaka ko nzovuga wifuza kumenya shira muri commentaire kuri Step Media je kuri Step Media mukuzaho sinababajije ngo mugeze ku babone banga nta nabona aravye nta nivyo naravye ivyo ntibindaba ico ikindaba ni TV y'u Burundi iriko irateza imbere impano z'u Burundi point entre ivyo birahagije vy'amavyuzi vy'abamaze kubakurikirana ivyo ntibindaba abwo ikindyohera nuko no kumva ejo mwakwijije ibihumbi 10 birenga ama miliyoni ivyo niyo ndoto yiwanje kuri TV ariyo yose mu Burundi byose baze bashike kure bisaba umwete gusa ntimucike intege ego kandi n'ababimi biganiro hari gihe bazobibasaba nibukebuke ndisiri ko Jiste Gael twarayaza arambye ati twege nkitangura aya macane turiko turacamwe nawe yaraciye mugabo no musi baramurondera papa wewe ngo mumukubitongo ndafise ibintu ngomba gushikiriza ngomwo makanya baramurondera never give up ukora ni nguvu ejo aba wewe urondera bakanga bazokurondera kabisa
ntucike intege Step Media genda bahaye imyaka iyo kabisa hariho abazobarondera iyo kumenga ari myinshi twe hariho abazobarondera genda bahaye iyo kivara iyo distance iri kurumva kuko barashobora no kubarondera hirya yejo rega Imana ifite inzira nyinshi bro kabisa Imana hariho abazobima ibiganiro ngo watumiye umuntu ngo acaramonda acha kwima ikiganiro Ebana Joba merci sana ndabona nitwoheza ariko je cyo bagire s'abonner bagire partage babishikane kure ni sawa ni vyiza yego yes Joba ikintu kimwe nifuza vraiment ndagiye cyane gukorana iganiro na wewe kandi n'ikindi kintu no saba twosubira twakora nk'ikindi kiganiro bro je ndahari vraiment mfise umwanya je hari amahera nagusavye oya vraiment wewe wandihiye moto ahubwo ndanumiwe rumva jewe nkeneye simhaririye ari ama media yampaye déplacement je hariyo nari nabasavye jewe ndaza ikiri ku mutima wawe ntaconze kandi je sindagusaba ngo ibiki nibiki hari umuntu arumva ngo nidoze oya vraiment ico bashewe babeshe ngo nakwidogeye nguma ngo nkore ikiganiro ngo nirihira ama déplacement oya ni nkuko kukimya makuru ciwacu cyo muri famille twebwe turibwiriza tukavuga ko uyu muntu tumuhe déplacement yego kabisa mugabo si waba yahidusavye rero tugerageze Step Media ikurondeye yihe akanya kabisa yakanya uko jewe kintu mvuga nka Job jewe ndisiri ko nzoje imbere y'Imana imbwire wewe naraguhaye impano ya comedy wayikoresheje gute mwisi Erega nabajya bose ba dramati ba bifesi ba kiriko barazi ku Imana ibaho bamwe bambaye amashapure mwizosi Erega bazoje imbere y'Imana babazi kwisi rero warakora umuziki ni sawa sicaha wawukoze gute nikiye niye message watanga mu bantu mu bantu kabisa umwe yisigure ngo je nababwiye ibisusu ahunda yisigure ngo jewe nababwiye korayo uhundi nawe yisigure ati je nababwiye titambira ku rukuta uhundi yisigure umwe wese adoca imbere y'intebe asigure kira muntu wese avuga ati je nakoze uku rero nta numwe dukwiye gucira urubanza ngaha kwisi kuko umuntu wese mu gukora ikintu abazi ukuntu azokwisigura imbere y'uwamuremye rero jewe na Joba ndafise ukuntu uzokwisigura imbere y'Imana bivanye n'ikintu izombaza erega izona kubaza ati ko hariho umwana wo muri Step Media natumye agukoresha ikiganiro wewe wamwishuye gute kabisa nawe rero Imana ikikuzana ngaho uca umwagiriza ati je yaranyankiye vraiment yambwiye asavye ibihumba amajana eruko Roma uca werekana message yerekana uko zizoba zafuditse geze zizogaruka telefone zatakaye zize zamenaguritse zisubire ziyunge zize kabisa ayi musome izo message wari ufiseyo Jova duko bimeze ndabona nitwoheza kabisa hama yari Step Media mwabyumvise ni Joba kumura mukeneye ndaza kumwa nimero yo muze kwandika muri commentaire canke muje muri wavuze ngo ninde ijya YouTube yanyu YouTube yacu ni Kings Family Burundi mubandikire bana munakeneye Joba munasikiye vraiment numuntu uvuga yuko ameze neza ku ruhande rw'iwanje ntiyango yabwo ndanumiwe umuntu w'umustar vraiment ku ruhande rw'iwanje n'umustar kubera nari ndamuziwe ntiyaranze urumva numiwe no muntu utigeza ngora vraiment merci sana tonto merci beaucoup Imana ibongere umugisha yego ciao merci